Yesu nashimwe ni Françoise nagira mbandanye na ya ntahe nariko ndabashingira ubu ni igice ca kabiri. Rero muri iki gice rero ngomba kuvuga inzozi Imana yagumye impa muri ico gihe, naho nari mu kutamenya, naho nari mu hantu ntazi neza, sinarinzi neza ko ndi muri stage bene data. Oya, narinzi ko nashitse mu kumenya ibintu bishasha ntari bwamenye. Ariko rero kumva Imana yari yanjanye kwiga. Yesu nahabwa icubahiro. Rero nagize inzozi zitatu muri iyo periode y'imyaka ibiri. Hariho inzozi ya mbere, n'inzozi zitatu canke zine. Inzozi nibuka yambereye ikintu ntosobanukirwa, n'inzozi nabonye ngo ndiko ndamanuka ahantu muri tunnel. Muri tunnel ni nk'ahantu mu kuzimu uri kuramanuka, hari barabara rija mu kuzimu. Ngo mbona ndiko ndamanuka niruka ahantu nyene hari amakorosi, mugabo wiruka umanuka. Hama rero ngo shitseyo, ngo nshikira kuri portail nini cane. Iyo portail nini ngo icirunguruka, ngo yungurutse ngo nza mbona abantu bari kuri portail babajejwe kubwira gukaribisha abantu. Ngo abo bantu bambonye ngo baca bavuga ngo nawe we ujino. Numvise iryo jambo ndavuga ni kubera iki bavuze ngo na jewe njino? Eske jewe sinarimbwi nkwiye kuzino? Ino haje abande? None ntangwa kwibaza nti peut-être ngira ngo sinambaye uniforme zaho. None nibiki? Kubera iki bavuze gutyo? Abazi none bande? Abazi no bameze gute? Aho ngoma kwiyumvira iryo jambo bavuze ngo nawe ujino. Nshishikara ninjiye nsanga ni sale irimwo abantu benshi, isinzi utagira aho uhereza amaso. Hama rero mbona ndiko ndaca muri hanje, aha hariho abantu bicaye naho abantu bicaye, kandi nkabona bandaba gutya. Ndabona umenga mboneka nk'akana gatoyi muri abo bantu. Hama rero ndibaza kubera iki bandaba? Bana nk'umuntu araba umuntu yinjiye ahantu atarakwiye kwinjira. Hama rero urumva sinashoboye no kuraba intebe ngo nicare aho hantu. Oya, naciye mera nk'urengana nyene. Iyo hanje iranjana ndarengana, ndagenda nsohokera mu muryango hirya. Ariko ngerageze gutega amatwi ngo numve ibyo bariko baravuga. Numva bariko baravuga ibintu ntashaka gusobanukirwa, numva umenga ni science ihanitse cane yo ku rwego rundi ntashikira. Ariko numva ndiko batariko baravuga Imana. Iyo bariko baravuga Imana nari kuvyumva. Hama rero ndiyumviye none aha hantu nahamanutse bigoye, hari udukorosi namanutsemwo. None mu kuduga naho ndaduga gute? Mwene data umenye ko hari ukuntu ushaka kumanuka uteremuka, ariko mu kuduga ntibikunda. Ntabwo kwiyumvira Mana aha hantu mvayo gute, bigenda gute? Nikanguye iyo nzozi yaranteye ubwoba, niyumvira ivyari byo ndabibura, nsaba Imana ngo isobanurire ndabura. Kuko icyo gihe cyose nasenga mvuga ngo Mana nsobanura ibi bintu, Mana ndagusaba nsobanura ibi bintu. Ariko wiyumvire ko Yesu naza namukuyemo. Yesu naza namenye ko nk'uko umuntu yatubwiye ngo periode yiwe yararenganye. Yesu naza namenye yuko ngo yitwa ngo premier ne, c'est-à-dire deuxième ne canke troisième ne, sinzi ngira ngo bazohava baboneka. Yesu ubumve ko byanza byarafuditse. Yesu yaza nta kibanza yaragifise muri jewe, canke nari ngenda gusa nzi ko nkunda Imana, nkorera Imana bon ibyo. Ariko Imana iyihe? Hama rero ndabiba nk'uko. Ubundi munsi ngira iyindi nzozi, ndota mbona ngo mbona turi muri bus, ngo iyo bus ngo iriko igenda ngo yari mwibarabara, hambira hushi barabara ica mu kayira k'ikirundi. Hama rero ikigenda ku nkengera nkaho umenga igomba gukorokera mu mwonga. Ngo nkabona iyo bus igenda
twese turimo ngo turagira turakoma induru hanyuma rero ngo sinzi ukuntu twibutse ngo Yesu we Yesu dutabare Yesu ya bisi wa mushoferi aca arashobora kuyiroderesa ayisubiza mu ibarabara aca arahindukira wa mushoferi ngo aratubwira ngo nguyu Yesu ngo mugize Imana ngo handi hoho ngo mwari mugira muje suro jijima ngo y'uwo Yesu hanyuma caribaze ibyo binavuze n'ibiki twagira tuje muri jijima ya Yesu no kuvuga iki urumva icyo gihe sinasobanukirwa icyo avuze hanyuma rero iyindi nzozi nongera kubona iyindi nzozi iyo nzozi nayo nyene yari iteye ubwoba sinashoboye kumenya ibyo ari byo nabonye igiti kinininya nkuko nova nk'iki tuvuge ko ari igiti mbona rero amazina yacu yanditswe izina ryanje izina ry'abana izina rya naka izina rya naka hejuru nzambona handitseho ngo Jehovah Witness ni ukuvuga ngo témoin de Jehovah ndibaza kubera iki amazina yacu yanditse ku giti hama hejuru hakaba handitse ko ngo témoin de Jehovah kubera iki twebwe ntituraba Jehovah twebwe turaba Pentecote rararara mwene data nawe sinzi uko wiyita ariko icurico ni ico cyo mu mutima wawe saho uhagaze si kubera uri umupasiteri mu ishengero kanaka oya icuri ni ico kiri mu mutima wawe Yesu nahabwa icubahiro hama rero ibyo nabyo ariko sinabisobanukiwe kubera iki abajehova bameze gute jewe abajehova ntabo nigeze njamwo nta nabonzi ndabazi gutyo gusa ku izina ariko none abajehova bagizene kubera iki handitse ko twe turi abajehova kandi nanje nzi ko turi abapentekote ibyo nashishiye gusobanuza Imana nsobanura Imana mbwira ariko sinigeze menya ico bisobanura gushitsa igihe Imana nyene yari ishatse kubimbwira hama rero nuko izo nzozi rero numva zimpagaritse umutima kandi muri iyo myaka ibiri bene data mumenye narasenga nkinginga Imana ngo binsobanurire ndibuka naragenda ahantu mu ishamba gapfukama ngahamagara Imana ntabara nkabwira Imana mbega noba naranzimiye mbega noba nagiye mu bintu bitari ibyo binyerekeye Imana ntibimbwire aha rero ico ndiko ndakubwira nuko Imana yo yarizi kwanjanye muri stage kuko icyo gihe cyose naguma nsenga kavuga nti yamara ubwo twa twarazimiye naho yamara ibi bintu nibiki yamara ibi bintu nibiki ngasenga ndibuka ko nagenda ahantu nkiherana n'Imana ngasenga narafata iminsi ngasenga nkisonzesha ngasenga ariko Imana ikanyihorera kuko nuko gusenga kwanje urumva sinari ngisenga mu izina rya Yesu napfa kuvuga Imana kuko yari yarambwiye ngo igikoko ca Yesu cararenganye niho rero umunsi umwe rero Yesu amaze kuncisha mu mayetape yose niho yaca insobanurira iby'ibyo bintu uko bisobanura uwo munsi rero uko byagenze gutya Imana yavuganye nanje mu nzozi irambwira ati ejo mu gitondo uzogende fate ugende kuramutsa naka umuntu yambwiye uwo muntu aba kure yacu hama ndavuga kweri okay kubera yuko Imana yambwira niko namace ndabikora nirizi saha Imana imbwiye ati bwira gutya ncangenza gutya hama rero ncandabwe umutware nti yamara Imana imbare ngende kwa naka ngende kuramutsa naka kubera iki ntisindabizi ntaje mbariye ariko imariye ngo nimfate imodoka ngende acaranyemerera mu rundi Imana imuhezagire candagenda aho hantu nafashe train ko ni kure hama rero
nshitseyo urumva nabo biteze kuvuga ati uyu muntu aje ihutihuti niki atuzaniye, ariko nanje nukuri nababwije ukuri uko Imana bimbwiye, kuko nanje sindi umuntu nyobewe ubwenge ku buryo bw'uko noyoberwa kubanza kwavertisa umuntu iminsi mikenya avant, ariko si jewe ntimwibaza ngo nkoze uko bidakwiye gukorwa, si jewe Imana yambwiye ngo ninze. Hama rero baca baranezerwa, baca baranyakira neza, turasengana turaganira, yego bisanze, ariko nta kintu special nabonye muri urwo rugo canke ngo nomenya ngo Imana yanzaniye ngaha kubera iki. Bukeye rero nca ndafata train nsubira inyuma ndataha. Ntashe bene data inyishu nagiye kuyisanga aho nyene. Ntashe ya train yaragiye inshikana ahantu atariho yari, siho nari kururukira afete. Biboneka yuko iyo nari kujamwo inshikana muhira direct narayirase nza muri ikwirikira rero yaja muri iyo nzira mugabo ntiyashika direct aho nshika jewe. Hama rero bica bisaba yuko aho hantu naringeze kandi hari mwijoro, ndabura ingene nshobora gushika muhira, mba oblige gufata hoteli. Mbaye oblige gufata hoteli ncandara muri iyo hoteli. Nagomba rero ndababwire ingene Imana yacu iteye ubwoba. Muri iyo hoteli kumbe niho Imana yari yanteguriye kugira ngo insobanurire byose ku murongo neza. Imana ishimwe. Hama rero muri iyo hoteli nca ndahagira inzozi. Izo nzozi nizo zanteye kuva muri ibyo bintu narindimo. Izo nzozi zari zimeze gutya. Imana yanyeretse ngo nambaye ikoti yanje ngo ndayibona iri hasi nyene mu nzu, ariko ngo ngiye kuyitora ngo mbona iranuka wa munuko udashobora kuba wo kwihanganira. Mfata amazuru gutya ndayifata nshagera kuyita. Hama kandi nabona ari koti nyene yiwanje nsanzwe nambara. Ico kiba kimwe. Nongera ndota mbona mu bana banje bari muri dushe bariko baroga. Hama rero ngo y'amazi yo muri dushe nkabona abashungurukako, ariko boga ubucafu kabavako, mugabo hariya iyo amazi aca disparesa, iyo amazi aca herera agenda hariya amazi ntaronke ahasohokera. Donc amazi adasohoka bisobanura ko bwa bucafu bwaguma buca, uko amazi yaba menshi niko ubucafu bwabaduga ku maguru bukaguma buduga. Ndabiravye iyo nzozi numva mbega imwe ibintu n'ibiki, navyo numva birantangaje. Hama rero ikindi ca gatatu, Imana inyereka ubundi mudamu twari twigana muri universite ino aho niga. Hama uwo mudamu yari umugenzi, twe dusanzwe dukundanye. Hama rero ngo Imana imbona inyereka ngo ndamubwire ngo wewe ngo ntabwo ari umurundi kazi, ngo ahubwo n'umunyarwanda kazi. Okay, numva ivyo bintu ni ibintu bisanzwe kuvuga. Hama rero nikanguye mbaza Imana, Imana ibi bintu bisobanuka gute? Imana ibanza kunsobanurira iciye mu mama twigana. Nca ndamutelefona ndamubaza ndakubwira amakuru. Mbega burya wewe waruzi yuko uri umunyarwandakazi? Aca aratangara ngo ivyo navyo ngo ni biki? Ntijewe niko Imana imbwiye. Aca aravuga ngo Mana we, ngo Mana urakoze. Arashima Imana gose. Ndi kubera iki? Ngo jewe ngo nahora nama ariko ndasenga Imana ngo Imana imbwire kuko ngo niravye ngo mbona ngo tudasa nabo tuvukana. Ngo kandi bukindi naco ngo papa ngo yarakoze mu Rwanda, ngo yarabayeyo, sinzi ko baba barabayeyo na famille. Donc rero wewe sinzi ko yavukiyeyo.
aca abimbwiye gutyo onye. Aha, aca urumva nyene wewe aca asobanukirwa ibyo ari byo. Mwene data uri kurankurikira, aha ndashaka kuvuga nti ushobora kuba uri umwana wavukiye mu muryango ukabona papa n'uyu mama n'uyu, ariko Rurema wewe arazi yuko so ninde. Kugira bavuga ati nyina w'umuntu ni wamenya na se wiwe. Ashobora kuba azi neza yuko wewe wavutse kuri naka, wewe uri kwa naka, naho uri mu muryango ukaba wakuriye aho hantu. Rero ako kantu gatonya kanyeretse gusa ingene ivyo bintu byose Imana yambwiriye muri izo nzozi ari la réalité. Ako konyene wumve ngene Imana ikomeye. Ako Imana yagacishijemo kugira ngo yerekane yuko ivyo byose imbwiye ari ukuri kuzuye. Hanyuma rero iyo mu mama acishima Imana ngo yari yamaze igihe kirekire asenga Imana, Imana imubwire, none rero Imana yari imuhishuriye, Imana ishimwe. Hanyuma ndasubira ndayibaza none ga Mana ijya koti nayo bisobanura iki? Imana irambwira ati ijya koti yawe inuka kurya, nibizo nyigisho murimwo zinukira kurya wabonye ijya koti inuka. Ndabivuye Imana, naciye ngo hasi muri hoteli mfukama hasi ndatabaza Imana, ndihana ndasaba imbabazi, ndihana Yesu, nongera kumwakira nk'umwami, nongera kuba nti Yesu ndakwakirira umwami, uri data wo twese, urahara, uri Imana y'ububasha, uri Imana. Kwa kundi kose bya bintu byose nari nabahakanye, ubwo biba byongeye kugaruka muri uyo mwanya. Mwene data uri kurankurikira aho uri hose, nawe ushobora kuba warataye inzira, warataye umurongo, waravuyemwo. Garuka kuri Kristo Yesu, arakurindiriye. Pfa gufukama wemere. Erega Yesu icyo ashaka ni uwo mutima wemeye. Uyo mutima wemera uwo nyene niwe Yesu agomba. Ntashaka ngo nufukame kubera yuko banaka bariko barakubona, kuko banaka urashaka kubereka ko ufukamye kandi utafukamye, ariko Imana iraba muri uwo mutima wawe ko wavyemeye. Yesu nashimwe. Nuko rero guhera izo saha aho hantu niho nihaniye, byose mba ndabivuyemo, izo nyigisho zipfuye mba ndazivuyemwo. Hanyuma Yesu nahabwa icubahiro. Nje ndamubwira none Yesu mbwira bajya abana nabo bariko baroga ya dushe, hanyuma arajya amazi ntamanuka ariko akaguma basubirako nibiki. Yesu arambwira ati umuntu wese asenga kavuga ngo Mana mbabarira, Mana nkura kwiba, Imana ngirira neza, Mana uko utavuze ngo mu izina rya Yesu, nukuvuga ngo utembera Yesu, nukuvuga ngo Yesu niwe wenyene adukura ku bucafu, niwe atuma ubucafu bwacu bwose butuvako. Ibindi byose nta na kimwe, ahubwo no kwiryohera no kwisubiza ku mucafu no kwisega ubucafu n'ubundi. Ariko izina rya Yesu Kristo utarifise mwene data, niko ndakubwira unyumvirize, izina rya Yesu Kristo utaryemeye nk'umwami n'umukiza, ubucafu ntibikuvako. Oya, aho rero niho Imana binsobanuriye ati abantu mwese mutemera Yesu, nuko rero bimeze, mumeze nk'abandi bana bariko baroga ubucafu aho yuko bugenda, kuko ni mu izina rya Kristo Yesu byose bidisparesa. Mutabivuze gutyo bikugumamo. Aha, ubwo rero mba ndagarukanye izina rya Yesu, ndiko ndasenga, ngasenga izina rya Yesu, ngaca mvuga nti mu izina rya Yesu Kristo, amen. Byose bica biba birahindutse. Nsubira muhira, nabaye uwundi muntu, ntangura kwigisha inyigisho nziza z'ivya Yesu. Ndagomba ndababwire rero kubera iki kandi amazina yacu ari yanditse kuri kya giti, akavuga ngo turaba Jehova kandi turaba Pentekoti. Aho ndagomba ndakubwire ngo jewe sinarinzi ko abajehova batemera ko Yesu ari umwami, ntavyo narinzi. Ariko Imana yanyeretse ngo abantu bose batemera ko Kristo Yesu ari umwami, abantu bose batemera ko Kristo Yesu ari Imana, abo basa n'abajehova. Abo bose inzira yabo ni hariya mu kuzimu, muri ya assemble, muri ya koraniro rya hariya epfo. Imana yanyereka mwene data, niba
uri muri uyu mugwi w'abantu batemera Yesu nk'umwami n'umukiza, hindukira warazimiye. Bitaraba bibi ngo uyu Yesu mugende guhura agucira urubanza. Garuka, iyi mburi ije kuri wewe. Ukaba ufise inshuti yawe y'umujehova, cyangwa ukaba ufise inshuti yawe y'uwundi uwo ari we wese atizera Yesu, muhe iyi message. Yesu Kristo yaranyeretse ati bose bariya bose wabonye n'abantu batanyemera, nk'uko nawe we wari ugiyeyo, naho wari witwa ngo uri mu rusengero, ariko kuko wari waransohoye mu mutima wawe, nico gituma wapartena hariya. Ndagomba kubwira mwene data yihisha mu isengero, ukaza ukabesha ngo umuntu w'Imana, kandi uzi neza ko mu mutima wawe Yesu wamusohoye, ntaco bitwaye. Reka kwigirisha, destination yawe iri muri bariya. Abantu b'Imana bafise Yesu neza mu mitima yabo, destination yabo si hariya kuzimu, ariko ni mwijuru ku Mana Data. Haleluya. Yesu yarabivuze wenyene, aravuga ati jewe sindi wino mwisi, ati iwacu ni mwijuru, ati jewe navuye mwijuru. Haleluya. Ati ariko mweho muri abisi. Mu gifaransa bivuga neza ngo je suis d'en haut, ngo ariko vous êtes d'en bas, mwebwe muri abo hasi, ariko jewe ndavuye mwijuru. Imana nishimwe. Natwe rero abakiriye Kristo Yesu turabo mwijuru, ntiturabi yepfo. Iri ni ryo tandukaniro ry'abantu b'Imana. Yesu nahabwa icubahiro. Nuko rero ibi byose binyigisha kumenya ngo umwami Yesu iyo stage yanjanyemwo y'imyaka 2 yaragiye kunyigisha Yesu ninde. Abatari muri Yesu destination yabo ni hehe, assemble yabo iri hehe. Abari muri Yesu nabo mumenye Yesu, mwizeye Yesu ninde. Yesu wariwe, ububasha bwiwe n'ubuhe. Yesu akazi kiwe ntikaheze, nk'uko uyo muntu mubi yabitwigisha. Akazi ka Yesu ntikaheze. Yesu akiri mwisi yakoranye n'abari bari muri iyo periode ico gihe ahari, ariko natwebwe bariho uyu munsi Yesu akwana natwe, aba muri twebwe mu buryo bwa mpemu yera. Imana nihabwa icubahiro. Kandi ijambo ry'Imana ravuga ngo mwijuru naho nyene ngo ashishikaye kuko waciwe. Imana ishimwe. Hariya mwijuru Yesu ashishikara igikorwa ciwe. Nukuvuga rero ngo Data n'uyu munsi aracakora. Haleluya. Yesu nuba aracariho. Turavye muri Hébreux 7:24 à 25. Canke Hébreux 8 verset 2. Muraza gusanga he majambo. Havuga ngo oui, Jésus vit pour toujours. Et sa fonction de prêtre est perpétuelle. Yesu abaho ibihe byose. Haleluya. Yesu wacu ntiyapfuye. Kandi nta rindi zina dufise agakiza kabonerwamo atari muri Kristo Yesu. Nuko Yesu ni wamusohora uzobusohoye byose. Tuzosa no guharirwa ibyaha byawe bizokugumako. Kandi ntizoba ukiri mwene Mana, ahubwo uzobaye mwene Shetani. Nuko rero mwese abankurikiye muri iki kiganiro, Imana ibaha umugisha. Naye majambo umwami Yesu Kristo yanyigishije muri iyo myaka 2, nanje ndanezerewe ko Imana impaye kuyasangira namwe. Nuko rero Imana ibubasha ibahezagire. Yari Françoise turiko turavugana. Data, mu izina rya Yesu ndagusubiye kugushimira kuko uri umwami ugira neza bugaca bukira. Urakoze mwami Yesu ko byaguhimbaye bikakubera byiza mukunzi wanje mwiza, kunjana muri stage namazemwo 2 ans kugira ngo nshobore kwigisha bene data mwisi yose aho bari hose, ndabigishe akamaro ko kwizera Yesu Kristo akariko. Ndabigishe Yesu Kristo ninde, Yesu Kristo afise ubushobozi ki. Mwami ndagushima kubw'ubutumwa bwiza umpaye kuvuga. Ababwumvise Yesu bubagirire ikimazi, kandi bubungure kongera kubona neza, bakanure neza, bumve neza, basobanukirwe neza. Pour la gloire de ton nom Seigneur Jésus, niho ndabisavye.
amen. Haleluya.